kubasa. Ibeni amabuye. Ibeni yaciwe kabisa. Kashiri wagenda mwera kamwe. Shiri wangu ni mpejiwe. Twariko turavugira ubutumwa kuri radio dusengera imitwaro. Kwa tunahubiria kwenye radio tukiombea mahitaji. Nawe yarasavye akazi. Na yeye alikuwa akiomba kazi. Tutarava ngaho tutaraheza. Kabla hatujamaliza hapo. Acha yumba telefoni mu telefoni atahubwo umwanya uze kuza kukamutora. Njoo anza kazi. Nubu ntitumuzi uyo muntu. Huyo mtu si atumujuje jamani. Ariko Imana yamuhaye akazi. Lakini tayari Mungu amempa kazi. Dusome rero. Tusome sasa. Hariya mu gitabo cha Samueli wa mbere. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Igice c'indwi. Sura ya 7. Maze Samueli yabiribuye. Alishinga hagati y'Imisipa n'Isheni agita Ebenezer ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Mbere Abisirayeli bakura igihugu cabo mu bubasha bw'Abafilisitiya, ariko hagati y'Abisirayeli n'Abamori ho hari impore. Amen. Ukomera amashyi Umwami Yesu. Shangilie Bwana makofi. Abisirayeli eti Waisraeli walipotubu Uhoraho abakiza Abafilisitiya, Bwana akawaokoa na Wafilistia. Abisirayeli bihanye Waisraeli walipotubu Uhoraho Bwana acha abakiza Abafilisitiya akawaokoa. Harigihe Abisirayeli bamaze kwa nyakati Waisraeli baragenda babira Samueli, wakaenda kumwambia Samueli, Samueli, hewe Samueli, twingingira Imana, tumubebeleze Samueli, tusengere, tuombee, tuhamagarire Imana, tuitie Mungu idukore mu bihe turi, atutoe katika nyakati tumo ndani. Samueli akawaambia, banza mwihane, mtubu kwanza, nimwihana ukishatubu harishimaniza gukora bana kile Mungu atenda tena. Maze Samueli yabiribuye arishinga hagati y'Imisipa, arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni. Samueli ntanugari Imana yari yabimubarije. Sio Samueli Mungu alimwambia hivyo. Mugabo Samueli lakini Samueli yamenye ikibuye risiguru, anajua kile jiwe na amenye icyo risobanura, anajua na tafsiri. atanabura abantu Akasema hawa kugira ntibazosubire gutsindwa tena kushindwa, kubera namenye agaciro k'ibuye, samani ya jiwe, kugira abantu batabagwe watu wasi yakwiriye gufata ibuye, stadi kushika jiwe, wacha yakira ibuye, akashika jiwe, alishinga he, akaliweka wapi? Nanga mu bushobozi Imana yaha, kwa mamlaka Mungu amempa. Nagomba kwita amazina ababuye mufise, izina ryitwa ngo Ebenezer. Bisigura gwiki ina tafsiri ya jiwe. Uhoraho aradutabaye, Uhoraho aradutabaye, biciye muri gabuye riba riramba wakachimba bamuhamba hejuru yiwe bamushira kwibuye. Reka ndakubwira akabantu icyatuma neza Yesu yavuga ngo ntaza gupfa. Yesu mu rundi ruhande yariko arasengera abantu, asengera abantu mugabo aja mwiyereka abona ko Lazaro agiye gupfa, abanyakavorime gato ko Lazaro aza gupfa kandi baza kumushyira kwibuye, kandi iryo buye rikaba risugura Yesu. Acavuga ngo ntacyo bitwaye, noneho batabona jeho nabibonye, ntabona ndi hano ariko ndi hejuru ya Lazaro. Tugomba gushinga ibuye mu bintu byose byananiranye, kandi uku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu tugiye kubona ibuye inshuro Leta jiwe kubwa sana. Ibeni amabuye. Ibeni ya jiwe kabisa. Kashiri wagenda mwera kamwe. Shiri wangu ni mpejiwe. Tusome
tusome sasa hariya ku gitabo cha Samueli wa mbere. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza igice c'indwi sura ya 7. Hagira umuntu adusomera ku murongo waho wa mbere. Awe mtakusomea mstari wake wa kwanza. Wa mbere n'uwa kabiri. Wa kwanza na wa pili. Acha adusomera n'umurongo wa 12 na 13 na 14. Na 12, 13 na 14. Mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nuko ab'Kiriyati Yeyarimu baraza bajana isanduku y'Uhoraho bayidugana umusozi bayishira kwa Abinadabu, maze barobanura umuhungu wiwe Eliyazari kugira ngo abariwe ayizezwa. Murongo wa 12. Maze Samweli abiribuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, agita Ebenezeri ati, kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Subiramo uwo murongo. Maze Samweli yabiribuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, agita Ebenezeri ati, kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Uko niko Abafilisitiya batsinzwe ntibasubira kurenga urubibe rwa Isirayeli. Mbere mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uhoraho kwama gushikamiye Abafilisitiya. Amen. 14. Kandi bisagara Abisirayeli byari byaranyazwe n'Abafilisitiya barabisubizwa, wereye Ekroni ugashitsa Igati. Mbere Abisirayeli bakura igihugu cyabo mu bubasha bw'Abafilisitiya, ariko hagati y'Abisirayeli n'Abamori ho hari impore. Amen. Ukomera amashyi Umwami Yesu. Shangilie Bwana makofi. Tumvise amakuru, Tumesikia habari hano ku murongo wa mbere cyangwa ku wa kabiri titre. mstari wa kwanza wa pili na mstari wa Isirayeli eti wa Israeli bihanye walipotubu Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Bwana akawaokoa na Wafilistia. Abisirayeli bihanye Waisraeli walipotubu Uhoraho Bwana acha abakiza Abafilisitiya akawaokoa. Harigiye Abisirayeli bamaze Kuna nyakati Waisraeli mugorane nyinshi cyane, waliishi katika matatizo mengi, baraburiyo baca niyo bava, wakakosa mahali pa kwenda na barakubitwa baraswa, wakapigika kabisa. Abafilisitiya twobagereranya nk'abadayimoni bo kucheza, wafananisha mapepo wa siku hizi. Maze bari bafise umukozi Na w'Imana baadaye walikuwa na mtumishi wa Mungu yitwa Samueli. alikuwa akiitwa Samueli. Abisirayeli Hawa Israeli barusha igihe kirekire, walichoka muda mrefu, bananiwe igihe kirekire, walishindwa muda mrefu, batsindwa igihe kirekire, walikuwa wanapika muda mrefu, baribwa birakomera, wakashindwa. haragera igihe Pakafika muda baragenda babwira Samueli, wakaenda kumwambia ati Samueli, Samueli, hewe Samueli, twingingira Imana, tumbebeleze Samueli, dusengere, tuombee, duhamagarire Imana, tuitie Mungu idukure mu bihe turi. atutoe katika nyakati tumo ndani. Samueli arababwira ati, Samueli akawaambia, banza mwihane, mtubu kwanza, nimwihana ukishatubu hari ikibaniza gukora. pana kile Mungu atenda. Abisirayeli ngo barihana, Waisraeli wakatubu, bava mu byaha byose, wakatoka katika dhambi walikuwa, barahindukira, wakageukia, baraca bugufi, wakajenyekea, barezwa, wakatakaswa, abantu bose bahindukirira. watu wote wakamugeuka. None dushoze Bwana tuwezeshe abarepantase barihana, warepantanse wako boba baracobogojwe n'ibyaha, waliteseka na bahindukirira Imana mu izina rya Yesu. warudie Mungu. Haleluya. Amena. Uyo mwanya Kwa muda huo Samueli abonye ukwihana kw'Abisirayeli, alipoona kutubu kwa Waisraeli, Samueli abonye amarira y'Abisirayeli, alipoona machozi ya bavuga ati Waisraeli, dusabire Imana imbabazi, tuombe Mungu msamaha, idukure kw'aba Bafilisitiya. atutoe katika Wafilistia. Uyu munsi turagomba gusenga idukure kw'aba Bafilisitiya. Tuomba Mungu atuondoe Wafilistia. Haleluya. Amena. Dusengere Samueli, Tuombe Samueli idukure kw'aba Bafilisitiya. atutoe katika Wafilisti. Oh, Imana ishimwe. Bwana tusaidie. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Samueli ngo arasenga. Samueli atakaomba. Samueli arasenga.
gusenga. Samueli akaomba, Yongera arasenga. akarudi kuomba. Imana yumva amasengesho. Mungu akasikia maombi yake. Acha aravuga ngo Akasema sasa hivi, Imana hari ikikoze. Bwana pana kile ametenda. Kugira rero Kwa sababu sasa nimuzosubira gutsindwa. usurudi tena Hari kushindwa. ikintu ugomba gukora. Pana kile nataka kutenda. Ngwati ku 12 rero Kwa 12 hapo tunafika. maze Samuel Eti hapo Samueli akaje gusenga. alipomaliza kuomba, Ngwacha yabiribuye. akashika jiwe. Amaze gufata ibuye. Aliposhika jiwe, Haleluya. amena. Dusomera neza ku 12. Some vizuri 12. maze Samweli yabiribuye arishinga hagati y'imisipa Arishinga hagati misipa n'isheni. Samueli ntabwo ari Imana yari yabimubariye. Sio Samueli Mungu alimwambia hivyo. Mugabo Samueli Lakini Samueli yamenye ikibuye risigura. anajua kile jiwe na Amenye icyo risobanura. anajua na tafsiri. Atanabura mu bantu. Akasema hawa Kugira ngo bazosubire gutsindwa. wasirudi tena kushindwa. Kubera namenye agaciro k'ibuye. Wamejua thamani ya jiwe. Kugira abo bantu batabagwe. Ili watu wasi Yakwiriye gufata ibuye. Anastahili kushika jiwe. Wacha yakira ibuye. Akashika jiwe. Barishinga he. Akaliweka wapi? Misipa Akaliweka misipa. agiita Ebenezer Achagiita Ebenezer. Aita Ebenezer. ati kugeza n'ubu Kugeza n'ubu. Uhoraho aradutabara. Uhoraho yari yaradutabaye. N'uyu munsi Na leo hii Uhoraho Bwana aradutabara. amenisaidia. Mu bushobozi bw'umuherezi Samuel Mamlaka ya ukoo. yashoboye kwita ibuye izina Aliita ile jina. agita Ebenezer. Akaliitwa Nanjye Ebenezer. mu bushobozi Imana yampaye Kwa mamlaka Mungu amenipa. ndagomba kwita amazina amabuye mufise Majina mazuri. nahise izina ryitwa ngo Ebenezer. Jina linaitwa Ebenezer. Bisigura gwiki Ina tafsiri ya jiwe. Uhoraho aradutabaye. Uhoraho aradutabaye biciye muri gabuye. Nibuka ibuye icyo ari cyo. Kumbukeni ni nini? Bibiliya ivuga ngo Biblia inasema ibuye abubatsi bajanye wale wajengaji wa niryo ryagumije Yesu imfuruka. Evangelio la Iryo naryo iryo buye yari Yesu Kristo. Kristo Yesu. Haleluya. Nibuke Goliyati igihe yishira hejuru agacobogoza Abisirayeli akababuza amahoro. Dawidi yatoye ibuye iryo yicishije Goliyati. Muri iryo buye risigura Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ngo yakira ibuye arishinga he. Akashika jiwe Bisigura ngo uhora hagize gute. alipanda. Natwe abaripantanse ibuye turaryakira uyu munsi Sisi walipanda kandi tugomba kurishinga hano. na tunataka tulishimike. Bisigura ngo uhora haramutabaye. Sema Bwana amekusaidia. Kandi niwava hano Ukitoka hapa uraba ikintu cyananiranye cyane uca ugenda ugishinge muri iryo buye bwawe. Haleluya. Uca ugenda ushinga iryo buye. Wende liweka ndani. Niba byarananiranye ko wubaka inzu ukaba ufite paraseri genda ushinge muri iryo buye uvuga ko uhora haranyubakira inzu. Niba ubyumva tera haleluya. Ubu ubyumva tera haleluya. Niba ufite urudendezwa rwapfuye genda ushyire muri iryo buye urishyire mu kibanza ukoreremo uvuga ko uhoraho arantabaye arakomeza umutahe kuko mu yandi majambo ibuye uzoba usize hejuru kandi iryo buye rigiye gukora akazi. Kandi iryo buye rigiye gukora akazi. Nasomye cyane naryohewe. Nimesoma nikafurahi. Haleluya, haleluya. Ibuye, Jiwe. ibuye, Jiwe. haleluya. Amena. Ibuye Jiwe. rigiye gukora ibikomeye. Kutenda makuu. Ibuye, Jiwe. haleluya. Amena. Nasomye Nimesoma. niko naraba Nikitizama. sebe Yakobo Nikamtia. nawe yiseguye ibuye Yaweli zishika jiwe. agenda mu rugendo Ibuye safari. ageze ahantu batora ibuye acara ryiseguza Akaweka msego. acararyama Akalala kwa ageze mto. araryama kubera yiseguza ibuye bacara botsa indoto Akaota ndoto. abona ingazi
kubera iryo buye hari ibintu byabitugaye bigiye kuguruka kubera iryo buye ndabarahira hari ibintu byari byabapfuye bigiye kuzuka kubera iryo buye abatumva bateye habona Lazaro igihe yapfa wakati alikufa agatumako akazituma abamarira n'abamarika babanze kumuranga waje kumtizama. Yesu yarabwiye ngo Yesu aambia iyo ndwara si yo hiyo kumwica gonjwa sio kumua. ari nyuma Na y'aho baada ya hapa kafa. barariba baravuga ngo bigenze Wakasema itende tu. Bwana amefariki. riba rirambo bararimba Wakachimba. baramuhamba Wakamzika. hejuru yiwe bamushyira ku ibuye Weka juu. reka ndakubwira akabantu icyatuma neza Yesu yavuga ngo ntaza gupfa Yesu mu rundi ruhande yariko arasengera abantu asengera abantu ubwo baja mwiyereka abona ko Lazaro agiye gupfa abanyakavorime gato ko Lazaro aza gupfa kandi baza kumushyira ku ibuye kandi iryo buye rikaba risugura Yesu atavuga ngo ntacyo bitwaye noneho batabona jeho nabibonye nambona ndi hano ariko ndi hejuru ya Lazaro Yesu amusize hejuru tunabyumva natwe tugiye kubagereka ku ibuye iyo byumva watera haleluya iyo byumva watera haleluya uzi igituma Yesu yapfuye bakamuhamba urupfu ntirumugugu baramuhambye baca bamushyira ku ibuye bibaza ngo baramugana kumbe bamusize ko Yesu ari hejuru bari bazi ngo ari mu kuzimu kumbe urimo yabasize hejuru ni Yesu ari hejuru niba wabyumva mutari haleluya ubundi Yesu ntiyagiye mu kuzimu isi n'intamu ari hejuru bajya basonda ngo bamwicarako ngo bibaza ngo bicaye ku ibuye kumbe bari hejuru ya Yesu yo haleluya ariko hari umuntu abyumva batari haleluya niko ndavuga ibuye niko ndavuga ibuye haleluya hari umuntu ariko arabyumva batari haleluya niko ndavuga ibuye haleluya 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 Imana ishimwe Imana ishimwe ukuri kose tugomba gushinga ibuye tugomba gushinga ibuye mu bintu byose byananiranye kandi uku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu tugiye kubona ibuye icyo rikora mugiye kubona ibuye icyo rikora mugiye kubona ibuye icyo rikora abantu abakurwanya bagiye kunanirwa kubera hejuru tuhasize ibuye abaguhiga bagiye kunanirwa kubera hejuru tuhasize ibuye ariko ibyo ntubyumva abari barakuwesha bagiye kunanirwa kubera haje ibuye
kazi. ibuye rije gukora akazi. Jiwe linakuja kufanya kazi. Ibuye Hii jiwe rigendana. utatembea. Rigiye kwama mu mufuko wawe. Katika mfuko wangu. Kandi aho uzobane kumwe na Yesu. Nitakuwa na Yesu tu. Uzonyihendako azokwibona. Haleluya. Yakene misori ikomeye nk'itatu. Nataka vijana wenye nguvu mashujaa walete jiwe pale mbele. Nataka kushimika jiwe. Misori ikomeye y'inguvu. Jiwe napanda. Leteni jiwe. Wewe Mose, wewe ni kabisa. Mose kabla. Leteni ibuye. Leteni ibuye. Leteni jiwe. Abatimu bagomba gupfa. Bagomba gushinga ibuye. Bagomba gushinga ibuye. Bagomba gushinga ibuye. Ibuye. Abomba bari kumwe natwe baduteza. Tugomba gushinga ibuye. Haleluya. Tugomba gushinga ibuye. Nani dufashe cyane. Hariho ibuye. Umuntu tugendera mu hiyereko. Wihishurirwa. Kandi mu ijambo ry'Imana. Ndakurahiye. Aho uzi ibintu byanze. Uhashira iryo buye. Uwaweke hiyo jiwe. Kandi n'ibyacamo. Tena Uzoce wimura iryo buye. Urishira ahandi bitaracamo. Haleluya. Imana ishimwe. Niba uzi neza. Ahantu abayobozi bakunda kubwindira. Uzohashyira pozisiyo y'iryo buye. Ibuye. Nta bintu byo gufina. hakuna mambo ya kucheza. Ibuye. Jiwe. Uhoraho aradutabara. Uhoraho aradutabaye. Munzanire ibuye. Niko tuzoryimukana. Aho tuzorijana. Aho tuzoja hose tuzorijana. Iri ni ibuye. Haleluya. Tugomba gukora ku ibuye. Iyi ni fondasiyo y'ubuzima bwose. Fondasiyo y'ubuzima bwose bwa Repatasi. Tugiye gushinga ibuye. Iyi ni fondasiyo y'urusengero. Iyi ni fondasiyo ya etaje. Iyi ni fondasiyo kuronka ikibanza. Iyi ni fondasiyo y'inyubako. Haleluya. Ni ibuye. Erega ni ibuye. Imana ishimwe. Twari abantu babyumva. Asante Yesu kwa maono. Bageze kukuja mu Kayonga. Walianza kuvuka Jordan. Bageze mu mazi. Walipofika majini. Bajabutse bageze hirya. Walipoingia Uhoraho Bwana yarabwiye ati Mose, anaambia Yosuwa akamwambia Abisirayeli, Israeli. umwe wese atora ibuye agiremeke amabuye 12. Ikimenyetso cyo kutibagirana. Endelea kutosahau. Icyatumye uruzi rwicamo kabiri. Sababu baba. Ni ukubera ariya mabuye yarasangwa ni mu kiyaga. Yesu alikuwa majini. Hari ikintu utazi. Yosuwa ageze ku mazi. Joshua alipokuwa kwa maji. Ageze ku mazi. Alipopita kwa maji. Yafashe yango. Alikamata ile fimbo. Aravuga ati buye we. Akasema Ndabizi uri hariya. najua Kora akazi kawe. fanya kazi yako. Haleluya. Amen. Amazi hajya yisaturamo kubiri. Maji akajipa. Ntabwo yari amazi. Kwa maji. Ya mabuye yariyo. Maji alikuwa. Niyo yaciye ahinda amazi. Aravuga ati turi hano. Yesu arahinda amazi. Yesu arahinda amazi. Amazi arayahinda. Ayenda arayahinda. Iyo hataba amazi y'amabuye 12. Maji wa 12. Uruzi rwari kwicamo kabiri. Yesu rero no mugaza ariyo. Yesu na majini yuko. Haleluya. Haleluya. Icyatumye amazi yicamo kubiri. Nuko harimo amabuye. Kandi Yosuwa na Mose nabo barabibuye. Haleluya. Mu mazi harimo Yesu. Kandi Yesu akorera mu ibuye. Imana bishimwe. Haleluya. Aca barayatora. Yasigura imiryango 12.
Isirayeli akongera agasigura abigishwa 12 bari baratoranijwe. Nasomye neza usanga Yakobo igihe yabwirwa ngo atore iryo buye birimbarira ngo acafata amavuta asuka kw'ibuye watararihumanura. Natwe muri fondasiyo twazanye amavuta tugomba dusuke kw'ibuye. Haleluya! Twazanye amavuta nk'uko Mose nk'uko Yakobo yabikoze mbere na Samweli yarabikoze. Tugomba gusuka amavuta kw'ibuye. Amavuta bisigura mpemu yera, ubushobozi bw'ijuru. Ibuye rigasigura Yesu. Yesu ari kumwe na mpemu yera hamwe na Data. Havukamo ijambo rivuga ngo Ebenezeri. Uhora atabara biwe, uhora atabara abakobwa biwe, uhora atabara abahungu biwe, uhora atabara abakozi b'Imana. Bibiliya yaryoheye cyane. Bamaze kubwirwa iryo jambo risigura ngo uhora arabatabara, ngo ntibyahereye aho, ngo baciye ngo batabagwa. Bamaze gutabarwa Imana ikavuga ngo ko mutabawe ngo n'igihugu cyanyu kiratabawe. Mu bintu tuza gukora mu mwanya turasengera igihugu nacyo haboneke Ebenezeri ku gihugu. Haleluya! Haleluya! Igihugu cyacu nacyo haboneke Ebenezeri. Uhora aratabaye igihugu, uhora yakinyuje mu masezerano, uhora yagishikije mu masezerano, uhora aratabaye igihugu cy'Uburundi n'Abarundi n'Abarundikazi. Uhora yishyuye amasengesho yabo, uhora yashikije amasezerano. Yari yaravuze ibihe birebire yuko igihugu cy'Uburundi kizoba Isirayeli. Ibyavuzwe biratashe. Yafashijwe cyane. Bibiliya yambariye uwo mwanya nyene ibuye rimaze gusengerwa bakarishinga. Imana yanyoheye cyane. Numvise ijambo rica rivuga ngo n'ibisagara byose bari baranyazwe baca barabisubizwa. N'ibisagara byose bari baranyazwe baciye babisubizwa. Rekana kubari ibisagara byose amasezerano yose yari yarivanzwemo n'abagabo. Imana yo mu ijuru itunze ibisagara byose by'igihugu cy'Uburundi, intara zose z'igihugu cy'Uburundi, amakomine yose y'igihugu yose atuzwe. Kandi na wewe ibisagara mu buryo bufatika abadayimoni bari baratwaye ari gusubize mu izina ryawe. Haleluya, haleluya. Asante Baba. Haleluya, haleluya. Asante. Nta byago biriho. Hakuna matatizo. Umuntu atasengera igihugu cyiwe. Utasiombea nchi. Uyu munsi turasengera igihugu. Twese amaboko ari hejuru. Ari hejuru. Ari Imana igendera repentance. Igendeye n'igihugu. Igihugu nicyaba amahoro. Natwe tuzotera imbere. Etaje tuzozubaka mu gihugu. Amashyirahamwe azokorerwa mu gihugu. Amagambi n'imiproje bizokorerwa mu gihugu. Ndumva mbere twohera ku gihugu. Urashobora guhaguruka ku maguru yawe ukaduza ibiganza hejuru ukereka Imana igihugu cy'Uburundi ugisengera bikomeze. Ndagomba umuntu wese ari hano asengera igihugu cyiwe n'akanwa kawe. Nimba uri Umurundi, nimba uri Umukongomani, ukaba uri mu Burundi, sengera aho hantu uhagaze, sengera aho hantu uhagaze, sengera agataka k'igihugu cy'Uburundi. Haleluya. Usengera amabuye yo mu Burundi kugira ngo abe amabuye y'agaciro. Saba amabuye y'agaciro, amabuye y'agaciro. Tuzotera imbere cyane. Amabuye yo mu Burundi abaye y'agaciro kinini, kandi Imana yaduhezagiye ku isi yose. Imana yadusize hejuru nawe utabitahura. Menya yuko turi ku muhinga.
yayo mavuta turiko turasenga hagarara dusenge Simama tuombe. fata ryabuye ryawe Shika lecho. fata ryabuye ryawe Shika lecho. haleluya imana nishimwe imana nishimwe oh haleluya fasha unyungurire aya mavuta kugira ngo asengere ntezagira ayo mavuta yihane Yesu nibuye oh haleluya oh haleluya oh mwami w'amahoro ukomeye Aliza tumira kachiro. Ayo no kuvuga ngo iribuye Ilijiwe nasema hivi. iribuye Ilijiwe. nabyo iribuye Ilijiwe. ukibuye rikomeye Kama vile jiwe na nguvu. kandi ibuye akaba ari Kristo Na jiwe ni Kristo. niko n'igihugu cyacu kigiye kuba gikomeye kandi kagatsinda Tena kama Imana yarakoze cyane Mungu amefanya vizuri. Imana ihiyerekwa Mungu akata maono. abarongozi bashira Imana imbere mu gihugu cy'Uburundi Akaweka Mungu mbele kwa chao. natwe twayisize imbere mu izina rya Yesu Mbele Mungu. tugiye gusenga rero Tunaenda kuomba ibuye ili jiwe. uko ibuye rikomera Kama vile jiwe niko igihugu cy'Uburundi kizoba gikomeye ku isi na nguvu kwa haleluya niko ibyawe bigiye gukomera ku isi kubera bizoba birimo ibuye kandi ibuye ni Yesu Kristo umwami w'abantu haleluya 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 Mana nyaguhoraho se umwami w'abantu wowe wampamagaye wowe wantoranije wowe watanze iyerekwa ni wowe watanze iyerekwa ko twosengera ibuye nk'uko Samweli yashinze ibuye ibisipa uhereye isaha birimbarira ngo igihugu cyose cyaciye kiba impore igihe cyose cya Samweli kubera Samweli yari yasize Imana imbere mu gihe cyose Samweli yamaze ku ngoma ngo cyari impore natwe mwami igihe cyose igihugu cy'Uburundi kizokoma gishira Imana imbere haze haba impore kuko nibo uzoba ufise uburongozi hazoba haba amahoro kuko nibo uzoba ufise uburongozi Samweli ngo cyafata ibuye ngo ararishinga iryo buye ryasigura ngo urubibe rutandukanya abansi
kurwanya Abisirayeli natwe ibuye dushinze n'akarimbi karengwa yuko abansi batazosubira kugira ubushobozi ku gihugu c'Uburundi n'akarimbi dushinze yuko abansi batazobora kugira ubushobozi kw'ishengero rya Repentance n'akarimbi dushinze yuko abansi batazosubira kugira ubushobozi mu miryango y'abarundi n'abarundikazi kw'ishengero ryose rya Repentance natwe turashimiye akarimbi Mana yo mw'ijuru wowe ni wowe watanze iyerekwa Samweli yarakoze nk'uko igihe yarobanura Dawidi yakoresheje amavuta nanjye uyu mwanya nahumanuye ibuye irikiraho ibuye ikintu cy'agaciro kinini aya mavuta nayasengeye n'amavuta y'Elayo yahinguwe n'abantu ariko nayasengeye wowe uyu mwanya arimo ubushobozi buva mu ijuru bwo gutegeka bwo kwirukana bwo kuganza ibintu ibyo ari byo byose aya mavuta ikintu icyo ari cyo cyose aza kujako kirusha kice kiruhuka Mana nayahumanuye ubushobozi bw'ijuru ububasha bw'ijuru igikomere cy'ijuru kibe mwaya mavuta kandi mu bushobozi twahawe n'ijuru nahumanuye ibibuye yarisuteko amavuta ariyo mpemu yera ariyo ubushobozi amavuta yo kuganza amavuta y'intsinzi amavuta y'amasezerano ku gihugu c'Uburundi kw'ishengero rya Repentance ku miryango n'abana b'igihugu turayahumanuye turasutseko amavuta y'umugisha amavuta y'ubutunzi amavuta y'agakiza amavuta ya mpemu yera amavuta yo kurobanirwa amavuta y'amasezerano amavuta yo kwishurwa umuntu wese yari yarasezeraniwe isezerano uyu mwanya ryakiriwe twinjiye mu isezerano ry'Uburundi twari twarasezeraniwe imyaka miremire igihugu cacu kizoba Isirayeli natwe turacinjiye Imana yo mw'ijuru Imana ibisohoza itigera ibesha turagushimiye kubw'aya mavuta usutse ku gihugu c'Uburundi aya mavuta kandi turasutse ku butaka bw'igihugu cose c'Uburundi kugira ngo igihugu c'Uburundi kize gihora cimbuka kandi turonke ivyo kurya n'ivyo kunywa n'ivyo gushora mu mahanga turasengera igihugu c'Uburundi turasengera ubutaka turasengera amabuye y'igiciro mu gihugu c'Uburundi aho yaba ari hose turabahesheje agaciro kubera twamenye yuko amavuta atanga agaciro amavuta atanga agaciro Dawidi amaze gusukuka amavuta yaciye mu mwami kandi abandi bose barobanurwa n'amavuta bakaca bagira agaciro natwe aya mavuta bakatanga agaciro kw'ishengero rya Repentance ku gihugu c'Uburundi ku miryango yose iri hamwe ku barundi n'abarundikazi Mana turagushimira kubw'igitangaza n'ibimenyetso ukoze mu izina rya Yesu amen. Urashobora gutera haleluya urashobora gutera haleluya nini ugifashe ayo mabuye uburyo bw'impemu uburyo bw'iyerekwa nanjye ndasutse ayo mabuye amavuta uwera wa Isirayeli ndasutse ayo mabuye yose bafise ndasutse amavuta y'intsinzi amavuta y'ubushobozi amavuta y'ubutabazi akwiragire kwayo mabuye ndayasengeye ayo mavuta abe kwayo mabuye kapasite rote besite narotu ayo mabuye Tokea mbele hapa ndio vizuri. Mabuye gusa nibuye rizanebeleze nibuye rizanebeleze fati buye ryawe rituze hejuru Mana nagora ku ngoma uwera wa Isirayeli yarere mabuye rero yari nagiye kuzana ibinduka yarere ya mabuye aje kureba ibikomere yarere mabuye aje kubaka amazu yarere mabuye aje gutanga intsinzi
Hallelujah. Iwe Bwana uzoditwaza agiye kuburana urubanza azoba rukorerwe. Iwe Bwana uzoditwaza agiye gucuruza azobona Yesu. Iwe Bwana uzoditwaza yararenganijwe azorenganurwa. Iwe Bwana uzoditwaza yangwa mu muryango azokundwa. Iwe Bwana uzoditwaza mukurondera byiza azotaronka byiza. Iwe Bwana izana icubahiro, izana amasezerano, izana izahabu, izana amadiyama, izana amakopa, izana ubushobozi bwose. Iwe Bwana irema igitangaza. Ubona kuri Epatasi, ubona kuri Epatasi, ubona kuri Epatasi, ubona kuri Epatasi. Iwe Bwana ihindura impinduka, izana impinduka. Abazoditwaza batararongorwa, bagira amariyasho, abazoditwaza badafise aho kuba, batararonka aho kuba. Iwe karigarure ibisagara byacu kandi byaratwawe ibisagara. Iwe Bwana reka rigarure ubutunzi bwacu kandi bwaragiye. Iwe Bwana reka rigarure amatara meza yaragiye. Iwe Bwana reka rigarure amasezerano. Iwe Bwana rizana umugisha. Iwe Bwana rizana amafaranga. Iwe Bwana rizana intsinzi mu byiza biri mu byemera atari biri mu byakira atari Ebenezeri yaje. Numvise ijwi rimbwira ngo uhereye isaha ngo ndahinduye amazina yanyu. Mwise Ebenezeri. Igikorwa bari kurakora yaje mu Ebenezeri. Isigwa nk'uhoraho. Abwiriza mu majambo make. Imana iravuze ngo yabatabaye. Imana iravuze ngo yabatabaye. Biciye mu igabuye. Imana iragutabaye. Akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Umuntu wese mu gikorwa yarimo, Imana iramutabaye. Umuntu wese mu ntambara yarimo, Imana iramutabaye. Umuntu wese mu igeragezwa yarimo, arajyamo ibuye, kandi riramutabara. Ahantu hose ibuye ryagera, ryasiga impinduka, ryasiga impinduka. Akira impinduka y'Ebenezeri. Urashobora gukorera amashyi urashobora gutera haleluya. Urashobora kwicara ku maguru yawe ushima Imana. Ndakumva kumva imbaraga z'Imana. Ariko hari umuntu yumva imbaraga z'Imana ngo ateze haleluya. Hari umuntu yumva ubwiza bw'Imana ngo ateze haleluya. Nukuri kose ndumva amavuta y'Imana. Nukuri kose ndumva imbaraga z'Imana. Ariko arabyumva haleluya. Abumva ubushobozi bw'Imana haleluya. Igitangaza Imana iratabaye abantu. Imana iratabaye abantu. Igitangaza muri Epatasi Imana iratabaye abantu. Abaje muri amakoraniro. Igitangaza
Mana ndagushimiye Bwana nakushukuru ugusezerano ugasohoza umetimiza kandi ahadi ibyiza byose tena umetenda ari mazuri wari warabimbwiye yayo tuliniambia kandi wabimbwiye igihe umeniambia umunsi wa gatanu wakati Ijumaa turi mu ijoro saa munani kwa usiku saa 8 imbere y'uko ashika saa munani kabla ya afika saa habura 8 iminota 15 anakosa dakika niho 15 wambwiye ibi bintu uniambia mambo Mana ndabigushimiye Bwana nakushukuru niho wambwiye ibi bintu uniambia mambo niho wambwiye ibi bintu uniambia mambo none ndagushimiye sasa nakushukuru kushohoza ibyo wavuze umetimiza yale ndagukomera amashyi ufata ingingo yo gushimika tena kama tewa umuntu wese ahindukirira Imana mtu yote amrudie aho yagize intege nke mahali pale alikuwa na Biblia usaidizi yavuze ngo Abisirayeli bihanye sema Waisraeli wakatubu Imana icira bahindukirira Mungu akawadilia Dutse ibiganza byawe inua mikono n'amasabiro yako tuombe msamaha Mana aba bantu urabazi Baba unajua ngaba baciye bugufi hawa wanashuka baraguhindukiriye kugira ngo wamekuja nawe ubahindukire ili na wao warudilie kugira ngo haboneke ya mpore waonekane na amani n'abyahumure na ile n'abyageje kwa mwami reka amaraso yawe anisha abaze damu yako bafute mu gitabo cy'imanza katika kitabu cha bandike mu gitabo cy'ubugingo katika kitabu cha ibyaha byose byabarega baba baradugije ibiganza baraciye bugufi Imana basaba amaraso yawe basibe kweza rwose baraciye bugufi Imana basaba amaraso yawe atunganye rwose Mana ndagushimira kuri Imana ishoboye byose kandi ikora ibitangaza tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu.